Ndakuramukije kaze mu kiganiro ukwigisha kuzima, ikiganiro kigufasha gutahura ijambo ry'Imana. Uno munsi tuza guhagarara ku nsiguro iri mu gisomwa kimwe muri Bibiliya, icete Pawulo yandikiye ab'i Galatiya, aho aza gutahura mbega ni bande bandikiwe iryo kete, ninde yabandikiye, mbega yarafise intumbero iyihe, ni gute twoshira mu ngiro ukuri tubona muri ico gisomwa ab'uyu munsi twebwe. Ivyo bibazo n'ibindi bibazo nivyo tugiye kuganirako muri kano kanya k'ikiganiro. Rero sindije nyene uyu munsi, ndi kumwe n'umutumire, nagomba ndamuha ikaze kugira ngo abidondore. Kaze rwose. Murakoze. Ku mazina nitwa Kishara Siriaki, ndi umukristo asengera muri Shama Temple Fellowship mu Kazi, ni ivyo. Nigera batanguye gusigura ijambo ry'Imana. Mbega hoho gusigura ijambo ry'Imana baravyigisha? Kumenya ngo n'ivyari mu buryo bw'amatariki birashobora kugorana, ariko haraheze igihe kitari gito kuva nakira Umwami Yesu Kristo, narabaye mu bihe vyinshi vyo gusigura ijambo ry'Imana. Hanyuma gushika n'uno munsi ku kibazo warumbaje ati mbega gusigura ijambo ry'Imana aho biriga? Ego vy'ukuri birigwa cane, kubera ko gusigura ijambo ry'Imana birafise ubuhinga n'ingene umuntu avuga. Hariho n'ivyigwa vyabiteguriwe aho umuntu yiga ngene ashobora gushikiriza ino nkuru, kubera ko ibituma umuntu ashobora kwiga ijambo ry'Imana byanditswe mu buryo bigoye gutahura. Bwa mbere riri mu muco, abandikiye ubwa mbere ntibari abarundi, bava mu mico itandukanye. Rero bamaze kuva mu mico itandukanye, birigwa umuntu akiga ibintu bitandukanye kugira ngo atahure ingene aba mbere babitahura n'ingene natwe dushobora kubitahura uno munsi, kuko intumbero ni imwe. Mugabo rero umuntu arashobora kwigishwa nk'ivyigwa bimwe bimwe bifasha umuntu gutahura ibisomwa, canke ubuhinga bwo gusigura ibisomwa. Aha novuga nk'icigwa mu rurimi rw'igifaransa bita homiletique, n'ikindi cigwa citwa hermeneutics kidufasha technique, ni gute umuntu ashobora gusigura ivyanditswe vyera, mugabo kandi yabanje gukora iyo homiletics bidufasha gutahura igisomwa canke ivyanditswe. Urumva ko birigwa. Nibaza kandi ko utaratahura ico abandikiye ubwa mbere batahuye, biragoye gose ko ushobora gushikiriza insiguro nziza uyu munsi, nkuko wabivuze yuko abambere bandika twebwe abarundi. Yego, ivyo uvuze n'ukuri gose, kubera abandikiwe ubwa mbere ivyo batahura birakenewe gose. Nofata nk'akarorero ngaha mu Burundi, umutama wo mu 60 hariho ibintu yatahura. Uno munsi ubizanye mu rwaruka rw'uno munsi, bofata ko uwo mutama atarazi ubwenge. Uwo mutama nawe ariko araba ngene urwaruka rw'uno munsi ruriko rurifata, yovuga yuko abantu b'uno munsi batazi ubwenge. Rero bisaba ko jewe uno munsi ntahura uwahariya nawe agashobora no gutahura jewe kino gihe, kugira ngo habe uguhuza mu gutahura. Yego cyane, urakoze gose kandi turagushimiye kuba watanze umwanya wawe kugira ngo tugirane ikiganiro nk'iki gihambaye gose. Oswa dushimira Imana, niwe muri kumwe akaza bategurira kino kiganiro. Ngarutse rero ku kiganiro nyezina, mbega nyene vy'ukuri iki cete c'ab'i Galatiya tugiye kuganira ko igice ca mbere, mugabo tugaruke gatoya. Mbega ninde yanditse c'ab'i Galatiya? Mbega yandikiye bande? Ho nawe nyene yandikiye canke yarafise abandi bantu batumbereye mu kwandikira? Hoba hariho intumbero yari afise yamuteye gutuma abandikira? Mu vy'ukuri iyo uriko urasoma ibitabo vyinshi vyo muri Bibiliya, hariho ibitabo vyoroshe gushoka ubona uwanditse, n'ibindi bitabo bitoroshe kuko ushobora gusanga mu gisomwa adashoka agaragaza umwanditsi. Ariko iki coco biragaragara vy'ukuri ko uwacanditse ari intumwa Paul. Tubiravye muri kino gice ca mbere, kuva ku murongo wa 2 aragaragaza vy'ukuri ko umwanditsi arivugamwo, arisigura, aho yerekana yuko vy'ukuri kandi acandikiye
amashengero y'i Galatiya yari yaratanguje. Rero by'ukuri ku mwanditsi wa kino gitabo biragaragara ko ari Paul intumwa ariko yandikira amashengero y'i Galatiya yari yaratanguje. Nudufashe mukarusomera iyo mirongo bigaragaza. Yego cyane rwose. Ngira ngo vyotaruka neza dore ku murongo wa mbere ahavuga ngo Paul intumwa itatumwe n'abantu kandi nta muntu yabariwe kuntuma ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana data wa twese yamuzuye mu bapfuye, ufatanije na bene data turi kumwe bose kubandikira mwebwe aho mu mashengero y'i Galatiya. Muri uno murongo kuri iki kibazo kigira kabiri uranashishikara kutwereka yuko abo yandikiye nabo mu mashengero y'i Galatiya by'ukuri. Ni Pawulo yandikira iri shengero ry'ab'i Galatiya, biraboneka neza mu murongo wa mbere. Niyihe ntumbero by'ukuri Pawulo yari afise yamusunitse yamuteye kwandikira rino shengero ry'ab'i Galatiya? Intumbero yasunikiye Paul kwandikira rino shengero ry'i Galatiya ni intumbero yagutse cyane kurayiraba mu gitabo cose mu bice byose aguma yigarukako, mugabo ngaha by'ukuri yari atumbereye gukosora iri shengero kuko ryariko ryizera inyigisho z'ibinyoma. Izo nyigisho z'ibinyoma rero zariko zirizera zari inyigisho zijanye no gukurikiza ivyagezwe vya Mose na cane cane bagashimikira ku gukebwa. Rero igituma abandikira kugira ngo bakosore kubera iyo nyigisho yari inyuranye n'ukuri yarahejeje kubabwira k'ubutumwa bwiza. Rero abandikira tumbereye kubakosora, mugabo kandi si gukosora gusa, aranandika yongera agabisha umuntu afata ya message canke bwa butumwa bwiza akongera ko ikindi kintu. Ibi bintu rero yandika kugira ngo akosore yongere agabishe. Tuvuze gukosora, mbega ni ukuvuga yuko yo yarigeze kubabwira ubutumwa bw'ukuri hanyuma kumbure akumva ko habaye ayandi makuru akaza agomba kubasubiza kuri ya nyigisho ya mbere cyane? Ego cyane. Uravye mu gice caho kuri iki gice ca mbere kuva ku murongo wa 6 aragaragaza yuko igituma ninamuriye kubakosora si rya mbere ahuye nabo, kuko muri uno murongo tumusomye gatoya yugurura yerekana ngene atangajwe n'ingene bariko barareka vuba ubutumwa bwiza. Avuga ngo iki muri uwo murongo? Avuga ngo ndatangajwe nuko muriko murareka vuba mutyo yabahamagaye kubw'ubuntu bwayo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi atabundi buriho, ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Umva umuntu iyo yuguruye umurongo avuga ngo ndatangaye ko muriko murareka vuba, ikimenyetso cerekana yuko yarazi ibyo bari basanzwe barabose, baramaze guhura akagira icyo babwiye. Jewe naragiriwe ubuntu kuwa Mungu itariki 11 ya kuno kwezi ndaba mw'ishengero aho ariko arasigura kino gisomwa. Nukuri sinobesha narafashijwe gose, ahandi wumva nta kanyamuneza k'ubutumwa bwiza uriko urashimye kuvuga uti nukuri ishengero ry'Imana ibikorwa byose ari usenga ari uririmba ari gusigura bikwiye kushimikirwa ku butumwa bwiza. Ati ubutumwa bwiza bukwiye kuba hagati y'ivyo bintu byose. Warumva ko byo kuri ubutumwa bwiza nibwo butumwa ishengero ririho rikwiye gushimikirako rigiye kuvuga bwose ntanezerewe. Ubu utashoboye kuba aho hantu wayumva iyo nsiguro by'ukuri n'ubuhe butumwa uwo musangiza umubwira dukura muri kino gisomwa, n'iyihe nyigisho by'ukuri dukura muri kino gisomwa cya mbere cy'ab'i Galatiya? Ego muri kino gisomwa c'ab'i Galatiya igice ca mbere by'ukuri ufashe umwanya ukitonda uraza gusangamwo inyigisho nyinshi, mugabo by'ukuri hariho inyigisho nyamukuru ashimikirako guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 24 aba ariko araserura ico arico ubutumwa bwiza bw'ukuri. Rero nk'uko ariko urabivuga ibintu ni inkoramutima, kubera ko si twebwe twenyene mu mashengero y'uno munsi, n'abadutanguriye kera ishengero dufatiye ku karorero kamaze igihe kitari gito, turabona nk'abatama batanguye ivy'igiporoti amateritere n'abandi bagiye bakurikira mu nyuma, barabonye ko ishengero risanzaye rifise message nyinshi, rifise inyigisho nyinshi kandi zose bakazita ubutumwa bwiza, mugabo barashiraho ikintu kanaka bavuga bati iki kintu dukwiye kugihurizako.
ni ikintu novuga mu rurimi rw'icongereza bavuga ngo ni bice ni five solas. Mugabo kandi novuga gerageza kuvuga mu kirundi ni gusa inshuro zitanu. Baravuze bati umuntu wese atizera yuko dukizwa kubw'ubuntu gusa, kubwa Kristo gusa, kubwo kwizera gusa, kubw'icubahiro c'Imana gusa, k'uyu muntu vy'ukuri tudakwiye gufatanya nawe. Kubera iki kintu ni icizerwa c'inkoramutima. Mbere Martin bavuga ngo icizerwa c'ubutumwa bwiza canke c'ubuntu kirahambaye cane, ku buryo isengero rigisiguye nabi ishobora gutuma ishengero rigwa. Mugabo kandi iyo ubwo buntu busiguwe neza canke ubutumwa bwiza butuma ishengero rikomera. Rero muri ivyo bariko baravuga ni vyiza ko tumenya yuko ishengero ritegerezwa guhagarara ku cari co ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza novuga ngo biragoye kubutahura kubera hari ubundi butumwa bubi buriko buravugwa hano hantu. Mugabo novuga ikintu abantu biyumvira ko ari ubutumwa bwiza kandi atari ubutumwa bwiza, novuga mu yandi majambo ico ubutumwa bwiza butari. Ubundi butumwa bwiza si inkuru itubwira yuko twigenjeje neza tukagendana n'Imana, tugasenga kenshi, tugatanga amashikanwa, tugakora ibikorwa vyinshi, arivyo bizotuma tuja mw'ijuru. Aha nibaza ko umuntu amaze gusoma Matayo igice ca 19 arabona inkuru y'umusore yaje kubaza Yesu, amubaza ati nokora iki kugira ngo ndabwo ubwami bwo mw'ijuru? Yesu aramubwira ati nukuri genda witondere ivyagezwe. Mugabo umusore avuga ati naravyitondeye guhera mu bwana bwanje. Ubwo umusore nyaca arabaza Yesu ni igiki gisigaje? Yesu aramubwira ati genda ushore ivyo ufise vyose, ibindi bihaboro hamuzunkurikira. Umusore yaciye ava imbere ya Yesu ababaye. Mu yandi majambo Yesu aca aramubwira ati ndababwira ukuri. Yakoresheje akarorero kagoye aho yavuze ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mw'ijuru, bicoroshe ni ingamiya guca mu zuru ry'urushinge. Yamubwiye ikintu kigoye cane kidatahuritse. Mugabo kandi si umusore wenyene afise amakenga, n'abigishwa bari kumwe na Yesu Kristo bumvise iyo nyishu baca bavuga ati none nimba bimeze uko ninde azokizwa? Yesu aca arabereka yuko agakiza katava ku vyo umuntu yakoze, kava ku Mana. Rero bigaragara ko kava ku Mana kubera iyo nyishu yabahaye. Rero vy'ukuri uwo musore umenga ari yaragerageje, yasumvye abakristo benshi hano kuba kukabwira Yesu ngo naravyitonde guhera mu bwaha warakoze. Muga Yesu yaragerageje kumwereka yuko bidahagaze ku vyo umuntu akora, bihagaze ku co Imana ikora. Donc rero ubutumwa bwiza urumva si ukwitondera ivyagezwe, si amategeko. Yakobo bivuga bwose yeruye mu gice ca 2 c'igitabo ca Yakobo kuva ku murongo wa 10, aho yerekana yuko mbere n'umuntu yogerageza kwitondera ivyagezwe vyose agatsitara kuri kimwe vyose bizoba bimunaniye, kuko bivuze ngo ntugasambane, bivuze ngo ntukabeshe. Rero Imana vy'ukuri biriko irasaba abantu kugerageza kubahiriza ivyagezwe 99% iriko ibasaba kuvyubahiriza 100%. Aho rero tubona ata n'umwe abishoboye. Tumvikana yuko bose ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza vy'ukuri si inkuru. Ariko ukingaho nyene ngira ngo Pawulo mu vyagomba gufasha rino shengero ry'Abigalatiya, kuko atubwiye uti erega bari bashize umutima ku vyagezwe. Ngira muri umutima nyene avuga ati ntimuvyitiranye, nimwimvire kwakira Yesu muce mugereka ku kindi kintu, nayo vyo bahindura abana b'Imana. Ngira nuko ivyo ashaka kumenyesha, kubera ko iri shengero ryariko rirahura n'ingorane ry'abajuif, abayuda binjiye muri iri shengero ry'abanyamahanga b'abakristo bizeye Yesu Kristo gusa kugira ngo baronke agakiza, hama bakagomba kongera ko ibindi bimwe navuga harimo no gukebwa. Bababwira ati ego gukizwa ni vyiza, mugabo urakwiye kongera ko imigenzo kugira ngo ucike uwatoranije, ucike umuyuda. Rero Paulo yavuga akaze cyane, kandi Paulo igituma ivyo ariko aravuga bitahuritse, tumenye yuko mu buryo bw'umubiri yari umuyuda nawe, nubwo yari afise ubwene gihugu bubiri akaba n'umuroma, mugabo ku buryo bw'umubiri yari umuyuda. Yavuga ati ivyo muvuga ndabizi, ndabitahura, nta na kimwe gishobora kungira umukristo, na cane cane ko wewe yisigura avuga yuko muberekeye imigenzo ya uwa mbere bayikurikiza. Rero ubutumwa bwiza si yo muri tubwira ko twigenjeje neza, ndabigarutse ko twako turabivuga, dushobora kuronka ubugingo budashira. Wanashira ubutumwa bwiza si inkuru itubwira yuko dukijijwe tuca tugubwa neza mu buryo bugaragara, nubwo Imana yotuma tugubwa neza
mugabo by'ukuri ubutumwa bwiza sico butumbereye. Paul arakosora Timoteyo mu cete ca kabiri ca Timoteyo igice caho ca 4 guhera ku murongo wa 3 kumanuka muri iyo mirongo, aramukosora amubwira ati urakwiye no kugaba kuko mu gihe c'iherezo hazoza abantu bigisha ibyo abantu bipfuza. Cyane bipfuza nivyerekeye kumererwa neza. Bamubwira ati rero ariko wewe waba uvuga ubutumwa bwiza wigishe. Ariko arerekana yuko by'ukuri ubutumwa bwiza si inkuru yo kumererwa neza. Nubwo Imana ishobora gutuma abantu bamererwa neza, kuko naho ndagomba kuhagarukako. Hari abantu bavuga yuko ubutumwa bwiza ari amagorwa gusa. Novuga ko atari ivyo. Rero umuntu yobangurukanya aho hantu. Ubutumwa bwiza buravanze. Harimo amagorwa y'umusaraba, muga kandi harimo n'umunezero w'umusaraba. Bisigura ko iyo dufise ukwizera cyangwa twumvise ubutumwa bwiza, tuba dufise umunezero utava ku byo turiko turabona. Mugabo kandi harashobora kubaho ikiguzi cyo kwizera ivyo nyene, na cyane ko turi mw'isi dakunda ukuri. Ego rero novuga ko icambere kiri mu munezero w'ubutumwa bwiza, umuntu aba afise ivyizigiro vyariko araca, akaba afise umutekano. Mugabo kandi muri ivyo vyizigiro arashobora guca mu bintu bimugora. Rero Paul araca akarongo, ni nkaho bavugishwa banashima uno munsi yariko aravuga buri ko bushika uno munsi akiriko arabimwandikira Timoteyo arashobora kuba atabitahura. Uno munsi tuba twumva ibintu bihara bivuga ngo ubutumwa bwerekeye ubutunzi. Ico gihe ntibwari buhari. Muga Imana kubera ibona ikintu kuva ku ntango gushika kw'iherezo, ikoresheje umukozi wayo Paul, aramubwira yuko bimwe mu bizoranga ibihe by'iherezo hazoba rukumva aho abantu baryoherwa ubutumwa buvuga ivyo bipfuza. Rero sinovuga vyinshi ku vyerekeye ico ubutumwa bwiza butari. Ubutumwa bwiza si ubutumwa bwiza kandi si inkuru itubwira ko abantu bose bazokizwa. Oya, ariko ugarutse naho gatoyi imbere gatoyi, ushaka kutubwira yuko umuntu aciye nko mu bihe bigoye atokekeranya yuko atizeye Yesu Kristo. Ego nukuri ivyo kwera umuntu arakwiye kurema. Ego kubera yaba Paul yanditse n'abandi batwitangiye imbere baraciye mu bihe bigoye, nk'abari bafise umunezero. Akarorero ni Stefano yanacika nafise umunezero, kandi ariko araterwa amabuye, ariko arababazwa. Ego urakoze cyane. Ego hanyuma nariko ndavuga kandi ko ubutumwa bwiza si inkuru tubwira ko abantu bose bazokizwa, kuko ikintu naco kiragoye. Hari igihe usanga twafashe uruhande rumwe tukumva yuko ubuntu bwasesekaye ku bantu bose, ariko nibaza ko iyo Bibiliya iriko iravuga abantu bose turakwiye kugaba ingene dukoresha rino jambo. Nofata nk'akarorero, turashobora tuba turi mu nama ahantu ariko haraca n'abandi bantu, kavuga ati mwese nimwinjire, utari muri iyo nama ntiyinjira kubera ntafise amakuru kuri ico. Rero nico gituma nariko ndavuga ati ijambo bose turakwiye kurigaba ku mugabo Yohana wewe mu butumwa bwiza igice ca 3 umurongo wa 36 arerekana ko ibigize ubutumwa bwiza, kandi aho avuga yuko ubutumwa bwiza butubwira yuko uwizeye Yesu Kristo gusa afise ubugingo budashira, ariko kandi ubutumvira uwo mwana ishavu ry'Imana riguma kuri we. Rero ubutumwa bwiza si ikintu kitubwira muri rusange ngo bose bafise agakiza, mugani ikintu kitubwira yuko uwizeye Yesu Kristo gusa, apana guteranya ibindi, afise ubugingo budashira. Rero ngira ngo noba naciye ngira ko nico ubutumwa bwiza none nyene ahubwo nyene ubutumwa bwiza biki dufatiye muri iki gisomwa. Yego twari mu cyabi Galatiya guhera ku murongo wa 6 turabona gushika ku murongo wa 10 turabona Paul ariko arerekana vy'ukuri ubutumwa bwiza buhari, kandi abuvuga ngo buhari mbonye n'atabundi buhari. Hari ibintu rero avuga nyamukuru vy'inkoramutima kugira ngo umuntu avuge ko yumvise ubutumwa bwiza. Icambere ni ubutumwa bw'ubuntu. Mu byo ariko aravuga avuga ngo ndatangaye ingene muriko murareka vuba yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo, kandi atabundi buhari. Ariko aravuga yuko ivyerekeye ubutumwa bwiza hamaze kubonekamo ibikorwa, hamaze kubonekamo ubwigoro, hamaze kubonekamo imigenzo, hamaze kubonekamo imico y'ingene umuntu yifata n'ubwo atifata, hamaze kubonekamwo urugendo umuntu ageze ko kuvyo gusenga n'ibindi byinshi akora,
ubutumwa buba bwapfuye avuga ati iyi Mana yabahamagaye ku bw'ubuntu. Rero mu bimutangaza aba ariko arerekana ko atangazwa n'ingene abantu bareka bakizigira ibindi bintu na cane cane ivyo ariko aravuga ngaha imigenzo y'abayuda vyo gukebwa n'ibindi, ahubwo bagatakaza yabahamagaye ku bw'ubuntu bw'Imana. Rero ubutumwa bwiza ni inkuru itubwira yuko dukizwa ku bw'ubuntu. Iri jambo ubuntu riragoye. No musi umuntu arubaka inzu wanagiriwe ubuntu, kandi n'ubuntu mugabo n'ubuntu dukwiye kwita ubuntu rusange. Mugabo ubuntu bw'umwihariko canke ubuntu bugirirwa bamwe ni ubuntu bw'aho Imana ifata umunyavyaha atarazi yuko abereye ijuru, atanarikwiriye, ataniciyumva ariko arimvira ko hama ikamugirira ubwo buntu mu kumuha Yesu Kristo agapfa ku musaraba kubw'ibyaha vyiwe. Rero ubutumwa bwiza ni ubutumwa buvuga inkuru y'ubuntu. Mugaka tugiye mu bindi bitabo tukagura ubutumwa bwiza ni Paul abusigura neza mu Baroma igice ca mbere umurongo wa 16 na 17 avuga ngo ubutumwa bwiza ni ubushobozi Imana ikoresha kugira ngo ihe agakiza abantu mu moko yose. Muri iyo mirongo avuga ngo kuko ubutumwa butantera isoni kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Urumva ko ubutumwa bwiza ni ububasha n'ubushobozi buzana agakiza, nta kubera agakiza n'ahandi hantu kava. Paul nyine aradufasha cyane gutahura ubutumwa bwiza. Niyo ugiye mu Bikorino wa mbere igice ca mbere umurongo wa 18 arasigura byo ku butumwa bwiza, havuga ko ubutumwa bwiza ari ubushobozi ku bariko barakizwa, kandi akavuga yuko ari n'ubupfu ku bariko barahona. Yo mu yandi majambo ubutumwa bwiza ni uwo murongo avuga yuko ngo kuko ubutumwa bwiza bw'umusaraba ni ubushobozi kuri twebwe abakizwa, ariko kandi ni ubupfu bahona. Donc kuba ariko baraja mu amajambo asigura iki mbega nyene? Aya majambo asigura yuko ariko aravuga ngo ubutumwa bw'umusaraba ni ubutumwa bwerekeye igikorwa ca Yesu Kristo ku musaraba. Ni ubutumwa bwerekeye ugupfa, uguhambwa, ukuzuka no kuzogaruka kwa Yesu Kristo, ko ariho honyene abariko barakizwa, ko ariho honyene abizera bumvira ubushobozi canke bazohererwa ubugingo budashira. Mugabo kandi ngaho iruhande acavuga ati rero kuri abo bantu batariko baraja mu ijuru, mwene ubwo butumwa buvuga ivyerekeye urupfu rwa Yesu Kristo, buvuga ivyerekeye umusaraba, buvuga ivyerekeye umusaraba wa Yesu Kristo, avuga yuko ubwo ni ubupfu ko atariko barakizwa kubera anakine bubamare, ariko kubakizwa aho nyene naho bugaramiye umunezero. Muri kino gice ca mbere hariho amajambo agaruka ko ngira ngo mirongo ya nyuma ashimikira avuga ivyerekeye yivuga, avuga n'ingene yahamagawe. Kubera ko Paulo hano agaruka ko avuga ingene yahamagawe, ariko arakosora kandi rino somo ry'abigaratiya mu gice ca mbere. Kwidondora canke kwerekana intahe yiwe ngene yahamagawe birahambaye gose. Agerageza mu vyo avuga ariko aridondora, arerekana ngene yahamishengero, arerekana ngene yari umunyavyaha, arerekana ngene yari afise n'umwete wanashima wo kubahiriza ivyagenzwe, ku buryo agira n'ahantu akavuga ati murungano rwiwe nta muntu n'umwe yashobora gukora nkawe. Ibi birafise ico bisigura mu vyerekeye ijambo ariko aratanga. Agomba kwerekana yuko ivyo ariko arababwira yarabiciyeko, muga nta na kimwe yabonye gikiza. Rero agomba kwerekana yuko umuntu ni umunyantege nke, ku buryo adashobora kwikiza n'inguvu ziwe, kuko iyo aba bishoboka uyu ariko aridondora aba yarikijije ko yaragerageje gose. Ni kubera ko akoresha ino mvugo ikomeye gose, ahavuga ati ndatangaye ko mwaretse ubutumwa bwiza, akavuga amajambo akomeye gose, avuga ati naho yoba ari jewe ngarutse kuvuga ibinyuranye na kwa kuri na jambo nabwo ubutumwa bwiza, ati arakavumwa mbere akacarenza ko n'ijambo rikomeye gose, avuga ati natwe bari jewe naho yoba ari umumarayika aje akavuga ibinyuranye n'ivyo, ati arakavumwa. Kubera ko Paulo vyuko akoresha ino mvugo ingana gutya kose ariko yandikira abera bigaratiya. Igituma bwa mbere muhatangara aragaragaza ko vy'ukuri abantu ari abashize muri inguvu mu kubigisha ubutumwa bwiza bw'ukuri. Baza ko niko bimeze n'umuvyeyi iyo washize inguvu mu mwana hanyuma akononekarira mu biganza vyawe, urababara gose. Aba bantu ishengero yari yararigendeye ubwa mbere araryigisha ukuri, rero aca asanga
hariho abantu babivye iyindi nyigisho bazana inyigisho zitarizo, rero byaramubabaje, iki catumye atangara. Mugabo kandi arakoresha imvugo igoye ikarishe ku buryo agaragaza n'urubanza, avuga ati aravumwe umuntu wese yigisha ibinyuranye n'ibi bintu twari twaravuze bwa mbere. Iki kintu ni ikintu gihambaye mu buzima bw'ishengero. Nibaza ko n'abapasitori buno munsi barakwiye gukoresha ino mvugo igihe batanze umwanya wabo mu kwigisha ukuri k'ubutumwa bwiza buvuga ibya Yesu Kristo gusa, hanyuma bagasanga abo bigishije batangiye kuzana iyindi nyigisho bongera ko ku butumwa bwiza. Barakwiye guhagarara. Kubera iki cyitwa kirahambaye rwose cy'ubutumwa bwiza, kuko nico ishengero rihagazeko. Dukizwa n'ico. Umuntu yokwataka icyadukijije, umupasitori akavyita ibisanzwe, yaba afise ikibazo. Rero nibaza ko arakoresha ino mvugo ihambaye. Turabona Paul ahandi hantu adakara nk'uko, asanze abantu bariko bizigira ibitari byo, ugasanga ntariko avuga ino mvugo nk'iyi. Mugabo ngaho tunakoresha imvugo ihambaye. Kubera iki? Niwo mutima w'ubutumwa bwiza, niwo mutima w'ishengero, niwo mutima w'agakiza. Ariko arerekana yuko dukizwa kubw'ubuntu gusa biciye mu gihugu ca Yesu Kristo. Rero umuntu yokwataka ibi bintu akongera ko ikindi ni nkahasambuye umugambi wo gukizwa nawe udashoboka. Ugomba kuvuga ati none munsi abapasitori barakwiye gukoresha ino mvugo, mugabo cyane cyane babanje baragize runo ruhara rwo kwigisha ukuri, ntukarira abantu gutya utigeze bigisha. Urakoze cyane. Nuko turasozera mu murongo wa mbere y'amwa dusomera, hari ahantu havuga ngo mfatanije n'abandi ko turabandikiye. Iyi si imvugo yo kwisubiza hasi, yo kwisuzuguza. Ari umuntu nka Pawulo avuga yuko bandikiye abera mfatanije n'abandi bera. Kubera ko akoresha ino mvugo ngo mfatanije n'abandi bera bose by'ukuri, kandi tuzi ko ari intumwa. Uyu munsi abakozi b'Imana bashobora gukoresha ino mvugo bagaca bugufi bakemera gukoresha ino mvugo nk'iyi. Birahambaye rwose ko Paul mu kuvuga titre yiwe canke icari ntigifatanye nuko tubona bamwe babikora uno munsi. Icari avuga ko gifatanye n'igikorwa ariko arakora. Kubera aheza kwivuga izina, akaca avuga n'uwamuhamagaye, akaca avuga n'ico yamuhaye. Ariko aradeklarara ko ari intumwa, ntavuga ko avumbuye ibintu bishasha, hari ibindi bintu azana. Avuga ati vya bindi intumwa zambanjirije zavuga sinhindura ko na kimwe n'ivyo bariko aravuga. Rero ngaha hantu ariko aridondora, kubera ko icari nk'intumwa kidahagaze kidahagaze ku cubahiro, ahubwo gihagaze ku gikorwa ariko arakora. Aratahura yuko mw'ishengero si umuntu umwe akora, n'umwe ariko arafashanya n'abandi. Ariyo muri ino mirongo aragaragaza yuko by'ukuri naho abandikiye si we wenyene, arafise abariko baramutera intege, arafise abo bariko barakorana, arafise abemeza igikorwa ciwe. Wanashimira nakigaragaza ko yaciye agenda kubona nazindi ntumwa i Yerusalemu bakemeza umuhamagaro wiwe. Rero ngaha ariko arandika muri uno murongo ko ariko afatanya n'abandi, ariko arerekana yuko igikorwa c'Imana by'ukuri ntigikorwa n'umuntu umwe, gikorwa n'abantu benshi. Nta muntu akwiye kwigira ntasubirizwa igikorwa c'Imana. Yumvire ko atahara atacoba habe bitobandanya. None yaratahura yuko atarahamagarwa ariho abandi bamwitagiye. Nivyo vyarimo yarabitahura ko atari we yatanguye. Kandi ko anavuyeho n'ishingiro ry'abandanije. Ndagushimire rwose Siriya ko waduhaye kano kanya. Mugabo nimba hariho ijambo wumva wotekerera ariko adukurikirana, ushobora kurishikiriza mu soza kino kiganiro cacu. Murakoze cyane. Nta majambo menshi novuga, mugabo ijambo notekere umuntu wese azoraba kino kiganiro ni rivuga yuko umuntu wese ahasengera arakwiye gusuzuma ko ubutumwa ariko arumva buvuga Kristo gusa, atakindi kimwe ariko barongerako. Ibintu birahambaye. Kandi ikindi nohanura umuntu wese azokumva kino kiganiro, yaba uwigisha ijambo ry'Imana canke umupasitori canke undi muntu wese, arakwiye gushira inguvu ziwe mu kwigisha abantu ubutumwa bwiza. Kuko harimo abantu batariko barizera ubutumwa bwiza, atari uko ari bigaba, ariko batarose umuntu abashishikara nk'uko Paul yari yarabashishikaye. Ikindi nosozererako nuko dukwiye kumenya neza tudakekeranya yuko ubutumwa bwiza
ntasubirirwa ntibufise ibice vyinshi ni bumwe gusa. Ndagushimire nawe uriko uradukurikirana, nkutumira mu kiganiro kizokurikira aho tuzohabwa insiguro iri mu gice ca kabiri c'Abigalatiya. Uhoraho aguhezagire.